Nitwa Didas Nizigimana avuka mutumba wa Bugenyuzi komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Aha mudusanze ni mu kigo citwa Rabbit Vision Burundi gisanzwe corora inkwavu kugira ngo dushobore gushigikira iciyumviro cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ubworozi bw'inkwavu rero twari twabutanguye mu bihumbi 2014 mugabo tubitangura ata buryo bukwiye dufise kandi tubitangura kumbere tutabona kazoza kavyo, ariko aho mugambi payeje umaze kuza ukaduha impunga ukadufasha twace dutangura uba umugambi munini ya tworora n'inkwavu nyinshi cyane, aho turiko tubona biriko biragenda neza. Tumaze gutera intambwe itari ntoyi, imbere tukaba tumaze no gufasha n'urundi gwaruka wari rusanzwe nago nyene rwifuza gutangura uwo mugambi w'ubworozi bw'inkwavu. Ndatanguranye no dukwavu dukeyi twari twakuye mu mutoyi mu shiramo y'abataliyano. Dukwavu twashika kuri 14 dutangurana n'inyubako zimeze nk'izidashemeye, mugabo tumaze kuronka iyo mfashanyo y'umugambi payeje twace tugira umugambi munini. Turamaze rero gushika ku bitari bikerera. Payeje murazi yuko iratanga ifashanyo ikongera kandi ikigisha, no kuva yuko yaciye twugurura mu mutwe. Imaze kutwugurura mu mutwe tutatubona yuko tutateza gukora twenyene, duteza guha akazi urundi gwaruka. Ikintu kigira gatatu nuko izo nkwavu turiko turazigurisha turonka amafaranga. Turava ku rugero rwo kugenda n'amaguru wanagoma nkuko mubibona. Urukwavu warashoboye gutuma ashobora kugura imodokari ngenderamwo, warashoboye gutuma ishobora kugura amatongo, ishobora kugurizamwe imigambi. Imbere yuko payeje impa ingurane novuga yuko ndani mfise nk'umutahe wababa miliyoni 2. Muga payeje maze kuza yacimpa miliyoni 9. Uno munsi rero turiko turaraba tugaharura ibitungwa dufise, turashobora kuba turi mu biharuro vyababa miliyoni 100 tubiharuye neza. Ukwezi turashobora kudandaza inkwavu 50, inkwavu 100 mbere n'izirenga. Impinduka yahabaye si yindi mu muryango turiko turabiraba atangorane nimwe ihari mu bijanye n'ubuzima bwiza, mu bijanye no kubaho neza, mbere no mu bijanye no muri kazoza. Umugambi wanje uramaze guha akazi abakozi bashika kuri 6 basanzwe bakurikirana izi nkwavu ku munsi. Uwo mugambi wanye n'icubahiro mukuru w'igihugu yuko urugo rwose rutunga inkwavu 5. Twebwe twarawushigikiye kandi twawushigikiye mu majambo, twarawushigikiye no kubishira hehe no kubishira mu ngiro, kuko turafise intumbero yuko aho bishoboka hose, duhereye aho mvuka, duhereye aho mbaye, bose kino kigo gitegerezwa kugira iki kubaha n'imiburi buri nkwavu 3 kugira ngo bagende bazorore, ntibibe ivya twebwe twenyene, kubera twabonye yuko urukwavu rushobora guteza imbere igihugu, rushobora guteza imbere umwene gihugu muto. Ugwaruka ico turahanura ikintu ca mbere nuko kuvuga ngo nta mitahe ntaki. Uru rukwavu rumwe gonyene n'umutahe ukomeye cyane, kuko uru rukwavu rwaramaze kwitwa irindi zina, rumaze kwitwa irindi zina mu gihugu. Dusha duhanura urwaruka yuko n'urwaruka rujya rugitangura mu mwaka wa mbere w'ishuri, abavyeyi batuza kubamenyereza runo rukwavu kugira ngo babikuriremwo ruzoshobore kubateza imbere, kuko uru rukwavu rurimo vyose.